Iyo micafu itabwa hagati y'amazu ibangamiye abanyagihugu yibonekeza mu makartier amwamwe agize igisagara ca Ngozi. Abanyagihugu batari bake bo muri ayo makartier bavuga ko iyo micafu hatagize igikorwa ishobora kubatera indwara ziturutse kw'isuku rike. Uyu numwe muri abo banyagihugu avyidoga. Henshi mu gisagara ca Ngozi ahantu usanga hari espace vide kuvuga ngo hatubatse ari hagati y'ayandi mazu usanga ariho bahinduye iyarara. Biva mu mpangu zabo barazina bakarunda ugasanga bigeneye nk'iparcelle y'umuntu itari amenaje bivanye n'uburyo bwo kuyubaka adafise usanga barabirundarunze. Niyo haciye uravyumva nyene ko ari iyarara kuko hanuka kuba ahantu hamaze kuba hanuka kuva ko ntihobura isazi n'umutekano ntiwoba ukwiye waba haca kuko biraderanja kandi ntivyobura n'ingaruka bitera ku magara y'abantu. Abandi banyagihugu babangamiwe n'umunuko uturutse ku myanda n'ababa mu makartier Kigarama hamwe na Kinyami ahegereye ibagiro bavuga ko ibisigarira vy'ibitungwa vyabazwe ari vyo bibatera uyo munuko. Byo ku matuniro vyovye n'ibijanye n'ivya bideshe bakura mu maestoma y'ibikoko ugasanga rero vyaruzuranye harya niko navyo nyene birateza umutekano muke kuko ibisazi nyene biraza bikahaduma hama bikinjira mu mihana y'abantu ngaha begereye hariya za Kigarama munsi y'ibarabara dino kuko haruguru ho urabona ko nta nyinshi zihari ariko nabo nyene barabatusha baba ariko baba nyene biri kumwe n'amatuniro muri quartier ya Kinyamide. Abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro gukurikirana abantu bose bata imicafu ahariho hose n'abo bajejwe ibagiro kugira ngo barondere ikindi kibanza kitegereye imihana y'abantu botamwo iyo myanda n'imicafu.